kaja hanze nifuza jicho nifuza ni naiza amashuri gufotora vraiment nivyo nifuza gufotora kubera ko arivyo wifuza ibyo byangiye mu mutima kubera bon shaka kumbwira ikintu kimwe gusa cyatumye ukunda gufotora do plus uri umukobwa gufotora yagenze byarashoboka tugakora amakosa abavyeyi banezerwa tugatuma banezererwa kuko niyo dushavuye batumo tubana bacu bameze nabi kugira ngo tuvuye vacances bageze anje akazi numva no kuba mu mekanisi ndashaka kugenda okay wamumvise mwaramutse namwiriwe bivaye naho mwereye ku bakunzi ba Roy TV muko muradukurikirana muri kumwe na Bella Shaka kuri mikoro nko mumenyereye uno munsi rero nongeye kandi kubazanira Buja Kids muko muyizi muko mutuye muyibona icana ko kuri Roy TV channel haba kuri YouTube, Facebook na Instagram. Rero nongeye kandi gutumira abana bakiri bato kugira ngo dushobore kuyaga nabo batuyagire tubumvirize natwe. Then dekabane nakire uyu mwana anyegereho Bunene ni sawa? Yego. Umeze neza? Yego cyane. Ko vyibushe cyane. Nazisanzemo gusa n'ingabire y'Imana. Botugira akazina kawe ongere kandi uramutse n'abakunzi ba Roy TV bakora kuraba. Hello, bakunzi ba Roy TV mumeze neza. Jewe nitwa Iteka Sheila. Yego. Okay, Nelly Sheila ufite imyaka ingahe? 15. 15? Kandi uri umunyeshuri? Yego. Wiga mu kangahe? 8e. Wow, c'est bon. Yego. Reka tuje kuri petit frère naho. Petit frère ni sawa? Urameze neza? Akazina kawe witwa gute? Emery. Emery ufite imyaka ingahe? 10. Imyaka 10? Uri umunyeshuri? Yego. Wiga mu kangahe? Mu wa gatanu. Tugende hajya kuri la Serrette. Chérie, ça va? Ça va bien. Umeze neza? Cyane gose. Witwa gute? Ni Elsa. Ufite imyaka ingahe? 10. Voilà. Bo abana bacu rero today is today. Ngomba ndabayagishe se kandi ndabumve. Murazi ko nkora ibishoboka kugira ngo numve abana ukuntu ivyiyumviro vyabo, vision zabo kuva bakiri abana bato kugira ngo tumenye aho Burundi bwejo buzameze dans 20 ans kuko bavuga bati ija kurisha ihera ku nama. So Sheila, wavuze ko uri umunyeshuri n'imyaka 15 wiga 8e. Yego. Sheila uvuye muri vacances. Ubu naho mutanguye ishuri. Yego. Wiyumvise gute lendi umunsi wa mbere batangura amashuri? Niyumvisemo neza naranezerewe cyane ko nsubiye ku ishuri. Ntabwo wumvise wabaye ko azose kuryama neza byo kujya ku ishuri ucerewe? Aya naranezerewe cyane. Yego. Ni cyahe ikintu cyatumye unezerwa kuba ishuri ritanguye? Kubera ngiye kungura ubumenyi nkagira mu zabukuru. Yego. Mbe Sheila uri ku ishuri ni yahe ko ukunda? Cool. Mate. Kubera ko ukunda mathematics? Kubera niyo nkunda cyane kubera niyo numva cyane mu mutwe nkayumva neza. Watubwira définition ensemble mathématique? Nayo nibuka ko Un ensemble mathématique si bien défini. Ok, ça. Petit frère Emery. Ubu ngamaze gutangura ishuri, sivyo? Ubu ugiye mu wa gatanu? Wiyumvise gute umunsi wa mbere lendi yo gutangura ishuri? Twumvise umunezero kuko iby'inyuma ndarabiretse. Kuko banguriye amakaye mashasha. Kuko diga neza n'umunezero rwose. Ndadubuye. Ariko ndacafise ubwenge bwo kwiga. Waradubuye? Kweko wadubuye ko byarakunaniye rero? Bari bangonze. Wamaze igihe udatonda ku ishuri. Pole sana. Ariko ubu tocikora ibitora uwa mbere? Yego. Okay. La chérie ari ahereza. Uratanga ishuri usuye ku ishuri. Wiyumva gute? Nagira uvuga ati gusa kandi kuzinduka nja ku ishuri sindabishaka shaka kuguma muri vacances nk'abandi uko babivuga. Abavyeyi banje banezerwe neza.
biyumvemo amahoro babone ko nanjye ndiko ndiga naraba ko none ubu uri mu wa kangahe? Uri mu wa kane. Ni yahe ko urukunda mu ishuri ikuryohera muri ko murayiga? Wowe uramaze kwiga matematike uri mu wa kane? Oya mwe mwiga calcul ntabwo ari matematike. Matematike uyu ni wayiga kubera ari muri secondaire. So les enfants, shaka rero mumbwire sivyo mugerageje kuraba muri vacances abandi bana mubana mwabonye bitwara gute? Mbe mwebwe muri vacances mwakoze iki? Mwafashije gute abavyeyi? Eske mwaguma muryamye mukavyuka mu mwicaye mukaca muja gukina agapira no gusimba umuzana no gukina ikibariko canke hari ibindi bintu mwakora muhira mugafasha abavyeyi? Twakora ibintu muhira tukabafasha tuvyose tukoza ivyombo tukanateka. Bazi guteka? Yego. Bazi guteka iki? Vyose. Akarorero? Hazi guteka umuceri? Yego. Pilau? Hazi guteka n'inyama? Igasha neza? Atari dushize kumenya baza kugwana nayo? Oya. Mbwira akarungo uhora ukoresha uri guteka ipilau kamwe gusa? Akarungo bita onja mu muceri. Oya, mu muceri. Mvuze ipilau. Mu muceri n'isimba mbiri. Hamwe nakandi karungo kameze kirabura. Aja. Nakandi ushaka ugashiramo kitwa tayari gatukuza umuceri. Urazi guteka rero? Yego. Nene muri kazoza wifuza kuzobika nifuza kuba umutetsi wo kugwego ruri hejuru gateka mu mahoteli ukaja niburayo ukaja hanze? Nifuza jicho nifuza ni naiza amashuri. Gufotora vrema nivyo nifuza. Gufotora? Kubera ko arivyo wifuza. Ibyo byangiye mu mutima. Kubera bon, shaka kumbwira ikintu kimwe gusa cyatumye ukunda gufotora. Do plus uri umukobwa. Gufotora. Na mbona abandi bafotora. Nanje nkumva shaka kwiga gufotora. Umva ndabishaka cyane. Nkaheza amashuri ngafotora. Nkagenda no mu bihugu byo hanze. Ugafotora? Ngafotora ngafata nk'ama video. Agera kure. Ukagera kure. Oliki. En fait, bon, just now, impamvu yose mfise Buja Kids, abana bose bari inspiré n'igikorwa cya cameraman. Cameraman aragira ama video akongera kandi agafotora. Canke niwe yababwiye? Oya. Wari umuzi none cameraman yitwa gute? Ori King. Sawa, petit frère, nawe tubwire. Wabonye abandi bana bitwara gute muri vacances? Ese wewe wafashije gute abavyeyi? Vacances yawe muri make yagenze gute? Mbwira mu camake ukuntu vacances yawe yagenze. Byarashoboka tugakora amakosa abavyeyi banezerwa tugatuma banezererwa kuko iyo dushavuye bavuga tubana bacu bameze nabi kugira ngo tubone vacances bageze. Anjewe akazi nunga no kuba mu mekanisi. Wowe ushaka kuba umumekanisi, shaka umbwire nayahe makosa uba warakoze muri vacances ukabona ko umuvyeyi yashavuye? Ndashobora mama kamamagara. Mama kumwitaba. Yo? Numva ko nakoze amakosa. Ashingenda kumusaba imbabazi. Mbabariye. Ndamubaze icyo nkora muhira. Akimbwiye. Ni cyayi gikorwa mama yakunda kukubwira ati mwana wanje Emery kora kino kintu? Marambwira niki byarake. Kandi akambwira ndike. Wige muri vacances? Ariko kwiga sindavyumvira kuko abana benshi duduha dukina umupira. Bikananira ko no kwiga. Kandi muri iyi minsi ndashimye umwaka w'amashuri yaratanguye. Ngiye kwiga ubundi bumenyi nazi. Kuko nzomenya byinshi. Ngenda ndi mu yandi mashuri nkabanezerwa ku mwana wanje. Yarakutse arishe mu zabukuru. Ibibazo by'amaraso ndashaje. Emery ibyo uzobikora niwamara gukura ukaronka akazi mama atagishoboye uzamuha ratio? Kuko abandi bana benshi bamaze kuronka ubuzima baca bibagira abavyeyi babo.
Wowe ntuzobikora. nzoyikora. Tuzamuha hasyo. Papa Emery, mama Emery, mwamuvise Emery niyakura azoza bahahasyo ntimuzosonza ahari. So la serete hariya nawe tubwire muri vacances iyi vacances uvuyemo wakoze iki gufasha abavyeyi cyangwa se abandi bana urunganwe mukinana muyirirwana wabonye bitwaye gute muri vacances? Nena urazi guteka nka Sheila uzi guteka iki? Urazi guteka isombe? Uzi guteka umuceri n'ibiharage gusa? Uzi guteka inyama? Indagara? Utetse indagara uteka gute? Umaze kuzikaranga? Ariko amazi ushiramo dukeya kugira ngo ntibe sosi rojorojo ibe tagayika. Okay, so Sheila none urazi gucumba? Yego. Ubugari bw'ibigori n'imyumbati? None ndakubaze mbwira ivyo kurya wowe ukunda kurya kuba mbona uri bunene tubwire uhora urya iki vraiment? Nana kimwe murangira ivyo abandi barya ivyo batetse muhira n'ivyonja sinobigaya kwa n'umuvyeyi ababikuye ku mutima kwa dufungure ntwaro ubusa. Ne muhira bakunda guteka iki? Bateka gusa ibintu bisanzwe agiye duteka umuceri cyangwa imyumbati cyangwa ubugari bakasuma ivyo barose nk'amahera bafise kaca bateka n'ibijanye n'amahera baba bafise. Sheila biramaze gushika umuvyeyi akagushavuza ukazira ivyo kurya? Kowe kubaziza? Kowe umuvyeyi ashobora kugutuka ukumva n'ishavu. Umuvyeyi we yaragututse gute ukumva ishavu ukacuzira ivyo kurya kijana n'ivyo kurya vyiwenje? Nkuko dushwane n'umugenzi abanje kojeje aca tugwana nika tusanga ndamukomerekeje aca umuvyeyi aca atangura kuntuka aca vyanga konge. Agututse ahora kubwira gute? Ngo nkunda kugwana biki n'umugenzi ndamusotera amubwira niwe yansotoye akagumanuka kacureka kurya. Emery we nibirashika uzire wowe nubwo bogukubita urarya? Je kuzendatsira ko mutoyi wanje aragana abashaka ko ari ndamwubaha wena nyubaha. Nene mutoyi wawe atakubaje cuzira ivyo kurya? Gusa umuntu agushavuza ni petit frère wawe ko nakubaha ibaze vraiment. Nene nk'ubu ni wakuru kazana umugore ntakubahe nawe uzomwica? Uzoshugira gute? Cyangwa uzashimubwira ati iwanyu ntuzamwirukana? So la serete hariya tubwire nawe bihora bishika nk'ubu mama yagushavuje mama aramaze kugukubita? Nturazira n'umunsi n'umwe? Nturazira ivyo kurya? Okay, nene ko bavuze ati hari igihe umwana agushavuza mukagwana niyahe mvo kenshi ikunze gutuma ugwana n'abana muri kati? Kandi bakunda kugwana? Nukunda kugwana ariko bagusotoye urabaha indero? Yego. Arashobora kuza nk'umwana akagutuka atacunugize wiyicariye. Akagutuka gute kuri bunene? Ugaca wumva umwana bagututse igitutsi cya mama wawe sinara guco kojeje akagutuka ibitutsi n'ibintu kakubeshera akaca wumva ishafu usanga uramukubise. Oya niko rero bashoboye bagukubita nawe ntose kandi kugwana kuko umwana akunda kugwana ni wa mwana afise ingufu gusumba abandi arabakubita akaca yimanukira. Aje kwese nze sinkunda kugwana nkunda kumva ishavu nk'umuntu aba ya cokojeje nicare nk'ahantu woca tugwana ko aje sinkunda kugwana mfite mu buzima bwanje. Sawa bo Emery shaka kumbwira vuze gushaka kuba mekanisi
kubera ko ushaka kuba mekanisi kuko menye ivyuma narinzi kandi ngende mu bihugu byo hanze ndakorera imodoka ni cyagiye gucanza ushaka kujamo muri Amerika États-Unis d'Amérique kubera ko ushaka kuja muri Amerika kuko udashaka kuja muri Congo canke mu Rwanda canke muri Tanzania ushaka kuja muri Amerika kuba muri Amerika ariho nzi muri amafaranga nkarungikira abavyeyi banje ngo ndavuze ko nzobahira siyo bashaje bari mu zabo bo muri Amerika ni ukorera amafaranga y'agaciro ashaka gutuma ufasha umuryango wawe ntabwo urimvira ko wozegira umugore w'umuzungu ushaka umwirabura kubera ko udashaka umuzungu none abandi ari byo bakunda wavuga ibyo ntumva ariko avuga indimi udatahura bikaca bigucanga niyo mpamvu wishakira umwirabura muzovuga ikirundi mukavyimenyera okay la miss hariya nawe turigeze kwa Abavyeyi kizuvuga ko ushaka kuba miss sivyo ntabwo urimvira yuko ushaka kujya nawe mu bihugu byo hanze oya ntabyo ushaka nturigere wifuza hasi kugira umugabo w'umuzungu afite amafaranga imiduga ushaka umwirabura kubera iki udashaka umuzungu none ubwo rurimi none ntiwogwiga iri guca uvyibuka bimenya bunene nawe ntabwo urimvira ko ushaka kugira umugabo w'umuzungu kujya avuze ati jewe vraiment ndashaka kuza ndafotora ukaja mu bihugu byo hanze wavuze ko ushaka kugera kure umvuze uja mu bihugu byo hanze uzi no kuvuga indimi zawo kugira ngo none urimvira ko wagira umugabo w'umuzungu afite amafaranga yaka gusa Imana imumpaye niwo mugisha niwo mugisha vraiment no mwemera sanazi ndiyumvira vraiment ntabyo yumvira oya kameme mbo mwicari batoya gusa aho ndashaka numva ivyumvira vyanyu sivyo ko umwana akiri muto hari ivyumvira kurana umva uvuga ati umugabo w'umuzungu ndamurose okay none nicaye igihugu nawe cyo mu mahanga wifuza kuzobamo South Africa Africa du Sud South Africa kweko abari ukunda kweko uyikonda niyo nkunda cyane twarimo amahera menshi ukora amahera y'igiciro yego wowe ufise bene wanyu bariyo ufise tantine ariyo aho urakurungikira amahera ararungikira abavyeyi baca baraduha nawe nico gituma ushaka kumusangayo none amaze kumubwira ko nawe ushaka kuzayo nabyo ndamubwira nzobimugira Tasine wa Sheila aho hose mvyumve Sheila akeneye kugusanga South Africa umurungikira itike agusange so chérie uri kuranwa ntagushiriye mu jambo nawe mbwira sivyo nicaye igihugu wifuza kuzobamo muri kazoza igihugu cyo mu mahanga urafise umuntu wo muri famille ari muri Amerika none inde shangazi wawe aho urakurungikira udukado amafaranga nawe urakurungikira wasanga arungikira abavyeyi amaze ko nawe urabarungikira papa wawe kandi arambwiye ko papa wawe na mama wawe batari kumwe okay mubwire rero shangazi wawe imbere ya kamera ati nande shaka uzondungikira gift afana gwa papa gusa na mama nande ndakeneye mubwire okay wamumvise shangazi uri wose ubyumve gift irakenewe ego so abana ni beza cyane abana n'u Burundi bwejo benda babazemo ko mugerageza kuraba sivyo ubuzima bwo mu Burundi mu miryango mubayemo abavyeyi ukuntu bagenda gupambana bakazana rasyo muhira mubona vyifashe gute ni bwiza bigumuku canke bongereze ko mubibona gute muri make ni vyiza yego shaka bigume biduga okay none ugiye gushira birakorohera nka déplacement urafata bisi cyangwa n'amaguru ngenda n'amaguru ntabwo ari kure ngaho mu Kamenge
hajya kuri Pentecote. Nawe yemera gute ubona gute ugerageje kuraba muhira eske ubona abavyeyi irasiyo bayironka neza bongerezeko canke birakwiye bongerezeko akahasiye bongerezeko kugira ngo njewe nzokura nzongezerezeko nanzo ndi mu bihugu byo hanze nzogana muri make uramaze kubona ko muhira bitameze neza cyane niyo mpamvu ushaka kujya muri Amerika wongerezeko ubera umumekanisi yarondere uzora urabarungikira aho ni vyiza shaka nawe niko bibona nawe ushaka bongereze ntibikwiye Emery none ugiye ku ishuri barabikorohera urafata bus cyangwa n'amaguru bani hafi Okay. So guys, mwumvise rero tuko turatera manabuja kids yacu tumvirize abana ibintu bakunda. Mwumvise ko dufite abatetsi bazi guteka neza ipirawo, mwumvise ko n'ibirungo babizi, mwumvise ko dufite n'abana bifuza kuja muri Amerika kugira ngo baze barungikira akadolari abana babo. Mwumvise ko dufite n'undi mwana afite na bene wabo bari mu bihugu rutura biteye imbere ariko ntarabona agakado s'il agakado karakenewe murungikira abana nabo baryoherwa. Yari Bella Shaka kumwe na Buja Kids ako turatema kugira ngo tujajure n'abana tumve ibitekerezo byabo tumve ukuntu biyumva na target afite ubuzima bwabo. Shiranga tugira ati nkene kuba umufotozi. Olikingi wawe afite abantu benshi inspira afite abantu benshi bakeneye kumera nkawe. So guys ndabakunda cyane murabizi yari Bella Shaka kuri micro kuri kamera ni Oliking kandi mwabyumvise. So abana n'abana beza cyane reka bana dusezere bako yadukurikirana. Ego. Turabwire duti bye. Bye bye. Bye bye. Lloyd TV.